Sashime cyane gose. Assalamu alaikum. Ya bwa mbere na mbere mbanje kuramutsa nongera ndabashimira kubona mwitavye akamu twabateye. Cya kabiri no gusaba imbabazi ku mwanya warenze ko gatoye, ariko nkuko mubizi ivyuma ntibisezerana kandi ntango yamigoye, muraza kutwihanganira uno munsi. Ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, natwe twasenga kugira tuganire namwe, kugira tubashikirize ivyumviro byacu, imigambi yacu, nkuko biri kuva kera tugitangura uno mwuga. Mwamye hafi yacu, mwamye mudushigikira, mwarabanye natwe mu bihe byiza, mu bihe bibi, mwaraduhaye amahirwe yo kutwereka abantu baratumenya, baradukunda. Nibaza ko mufise intererano niniya cyane mu iterambere ryacu. Iyi ntambwe ntoyi tumaze kugera ko, nibaza ko mwebwe mwifisemo uruhara runini cyane rwose. Rero icyambere numva nobabwira no kubashimira cyane, bimwe bivuye ku mutima, no kubashimira kubona mwitavye akamu kacu. Sinzi ko mugenzi wanje yunganira gatoya. Abaramukije mwese, ndanabashimira kuba mwaduteye iteka mukongera mukadufata ukuboko nk'uko muhora mubikora. Oje ndibaza ko byinshi yabivuze, nyamukuru twosotera icyatumye tuba turi ngaha, muga ndibaza ko byinshi yabivuze. Muga mwikomera amashyi byaba byiza kubera ngo murakanya cyane. Mwikomera amashyi urabona abantu bakenya bose nk'umutima mufise, hari amamediya menshi ariko si yose yaje kuba mwanje usigura ko muri abanyarukundo. Nimwiyongera nandi mashyi. Ndacyane byinshi bariko barabivuga, barabakengurukiye. Nibaza ko mufise ibibazo byinshi mubaza, ariko imbere ko tuja mu bibazo, bano bantu baracyafise n'ibindi batubwira. Ndakoze ijambo ribaho. Murakoze cyane. Tutarinze turaja hirya no hino, nibaza ko twotera tuduma ko ahanini ikintu cyadukoranije kuri uno munsi. Nkuko mubibona ndi ngaha ndi kumwe na mutoyi wanje Kiriku Akili. Histoire yacu murayizi mu muziki, ingene twatanguye, aho twagiye turaca. Nibaza ko byose murabizi cyane. Rero sasa ingene bimeze, uyu umuvukanyi nahawe n'umuziki. Umuziki waraduhuje, ibintu dusanga tuvyumva kumwe, dusanga ibintu tubibona cyo kimwe. Niyo mpamvu natwe twahisemo kuba ikintu kimwe. Rero kuri uno mugoroba twari twifuje kubashyikiriza ikintu kiduhuje jewe na mutoyi wanje Kiriku Akili, ikintu twubakiye ko jewe nawe, kubera nkuko nabibabwiye twahisemo kuba ikintu kimwe. Kuravye na histoire zacu muri kariyeri zirasa, twese twavuye ruguru tuza kurondera ubuzima ngaha. Rimwe na rimwe hari igihe vyagiye vyanka, ahandi bigakunda. Twagiye duhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Mu bisanzwe twaricaye hasi dusanga ubuzima bwacu, ivyo tubayemo ni ibintu bimwe, kandi tubona ko dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira twese dushobore gushika imbere, dushobore guteza imbere igihugu, dushobore guteza imbere imiryango yacu, kubera duse abantu benshi bari inyuma yacu batwiteze, duse batoyi bacu n'Uburundi muri rusangi baratwiteze ibintu byinshi. Rero twe twaravye tuvuga ati, biciye mu mpano yacu, biciye ku rukundo abantu badukunda, abamenyesha amakuru badukunda,
twahisemo gucrea ikintu kiduhuza twese muri rusange, ikintu gifise insiguro nini mu banyagihugu, yaba umunyagihugu mutoya cyangwa uwo ari we wese. Twahisemo kugira ikintu umuntu wese azobona akavuga ati jewe ndi proud n'iki kintu, ndi proud n'iri zina, ndi proud no kuba navuye iwacu nkaza kurondera ubuzima ino. Uko biri kose sintegerezwa kwibagira iyo navuye, jewe ndi uwa hariya, rero ntegerezwa kubyishimira nkabikundisha n'abandi bakabona ati uyu muntu arishimiye iyo yavuye, uyu muntu arishimiye icyari. Ni muri iyo mpamvu rero twebwe kuri uno mugoroba twahisemo gushyira ku mugaragaro, umugabane gato si ku mugoroba, ni kuri uno mutaga twahisemo gushyira ku mugaragaro ni brand yacu, brand ya Kiriku Akili hamwe na Double J. Ni brand duhuje, ni brand twiyumviriye bivanye n'ubuzima twe ducamo, bivanye n'ubuzima bw'abanyagihugu presque nka bose mu Burundi bacamo. Rero niyo mpamvu twahisemo kulansa iyo brand kuri uno mugoroba. Kuri uno munsi twashatse kuyibashyikiriza, mwebwe muyibone, muyishyikirize n'abandi. Turifuza mu myaka iri imbere kuyikorera kw'imigambi myinshi itandukanye. Amatisheti azosohoka, zizabashyira ku miduga, ku biti, ibintu by'ubwoko bwose dushaka kubikora biciye muri iyo brand iduhuza jewe na Akili. Ni ukuvuga ko umuntu wese akunda Double J, umuntu wese akunda Kiriku Akili arahawe ikaze gushyigikira kino kintu, kuko ni ikintu twakoze ku bwanyu, si ku bwacu gusa. Rero ntarenze ndaza kure, nashaka dushobore kubashyikiriza icyo kintu. Sinzi ko mwene wacu yama amashyi menshi. Wow. Nk'uko biri brand yacu yitwa Billy Man Boy, nk'uko mubibona twese ngaha sisi wote ni watoto wa Billy Man. Rero sasa ingene bimeze, twebwe twashatse kugira ikintu. Urabona nk'Ubujumbura hari abantu benshi baje kurondera ubuzima ino, ariko ugahura n'umuntu ukamenga ariko aragushingiriza cyane, akora kumenga wowe iyo uva ntihanyaye, cyane iyo uva agatuma utishimira iyo uva. Kubera je ndibuka kera tukimanuka i Bujumbura, uhuye n'umuntu yavuga ati noneho peti wa Billy Man, umva niko kenshi batwita, kandi kera twebwe twabifata nabi, bikavuga ati arantutse ngo ni wa Billy Man. Ariko twasanze ari ikintu twe dukwiye kwishimira. Twebwe turaba hariya, twavukiye hariya, n'abantu benshi ngaha mwese ndazi muraba hariya. Nyuma wavukiye ngaha, sogokuru wawe avuka hariya, umva urashobora kwambara iyo t-shirt nawe nyine ukaba proud ukavuga ati mini Billy Man Boy. Nuko misanzwe sinzi ko Kiriku Akili aza kunyunganira amatuje mu bibazo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Iminsi yose nawe nifuza kuba iyo gahunda bayikose kandi ni byiza cyane kuba mbere iminsi yose. Ego icyo mbere kwanza nabanza gukeza bano basore zino nyenyeri zimurikira umuziki mu Burundi. Nifuje kwanza ko twobaha amashyi menshi kubera ko ari ikintu gikomeye cyane natweretse. Baje nabisema ko ego hama ikibazo cyane cya mbere nakuba kwanza Double J ya Kiriku. Mbega kubera iki mwahisemo kwita Billy Man Boy? Ko bari kubera umwe tuzi kumwe afite amateka y'Igitega, undi akagira amateka y'Ingozi. Ikibazo cya mbere ni icya kabiri.
benshi barifuje kumva byinshi hagati ya Dapote na Kiriku bivanye n'ibyagiye biravugwa kuva muri Bad Boy n'ibindi. Uyu munsi muri imbere y'abamenyesha amakuru kandi abamenyesha amakuru bakeneye kumva byinshi bivuye kuri mwebwe ndetse icyo mushobora gushikiriza nk'uko benshi ariko bari bakirinda. Nicyo kintu mutubwira mukabwira imbere y'amamediya menshi atandukanye n'amari muri kumwe igihe Kiriku amanuka ya Bujumbura mbega Kiriku na Dapote baba bavuye muri Bad Boy kuri iyo mpamvu. Ikibazo kuri gatatu, ibikorwa bihagaze gute? Kiriku kumanuka mu Bujumbura kubura uburyo ndetse amanuka na Dapote ibijyanye n'umuziki wiwe byavuye bigenda gute? Yavuye ari umwe ashobora kujya muri studio, yavuye ari umwe ashobora gukora ama video cyane aracakeneye gufasha n'uko ashobora gufasha. Ikibazo cyane cya kane, Billman Boy ni label ni brand ushobora kudusigura neza kugira benshi bashobore kubitambura neza mu rwose. Murakoze cyane. Ndashaka mbere yo ikibazo cya mbere cya Landry hariho n'ibindi bibazo byabajije bisa na Landry ndaza kugerageza kubyishyurira hamwe. Kubera iki Billman Dapote yarasiguye kubera ko turi Ababillman twifuje yuko buri muntu wese ava ruguru aje guhiga ubuzima ino atoshyikirizwa n'iryo zina atogomba yuko rigahise abe proud naryo yumve yuko kwitwa umuntu wa Billman atacyo bitwaye ariko ntucishe bityo. Yabajije iyi brand twayikoze izofasha iki kugwaruka. Twebwe intumbero nyamukuru ni kwigisha no kwaruka gukeya ibintu byabo, gukeya akazi kabo, rukiga kudakorera abantu, rukiga kugira ikintu kizokwamaho nubwo boba rutakiriho. Tubimenyereye hanze, umuzungu niwe ashobora gutegura akazoza k'umwana atanira rigera atera. Ngaha mu Burundi mugabo cyangwa muri Afurika tubayeho muri nta myaka ijana n'indi Imana yohamagara mugabo nta na hamwe biba byanditse, nta na hamwe wo kubaza ati ibyo bisomyeye naho wo bisoma. Twagize brand, turafise imiryango yacu, turakunda igihugu cyacu. Uyu munsi turiho, ejo tuzoba tutakiriho, hari abazobaho tutakiriho, kandi ntibisigura ko tuvuyeho imiryango yacu izobivuyeho izogumaho, twese n'imiryango yacu igihugu kizogumaho. Iyi brand izogumaho, izosigara ifasha batonya ba Kiriku, ifashe umuryango wa Dapote, ifashe n'igihugu muri rusange. Ego ntucishura murakoze. Hariho ngerageje kwishyurira hamwe, hariho ababajije ati eske ni label cyangwa bimeze gute, ariko novuga ko muri uno mwanya ntitwohendana ngo ni label, ariko biri mu migambi. Izina rirahari, Imana niyahezagira tuzogera kuri Billman Boy Records, tuzogera kuri Billman Boy Entertainment, ariko muri uno mwanya igikuru nuko tubanza kurasa iyo brand, hama ibikorwa bitandukanye mu mashami atandukanye tuzogenda tukabishikaho buke buke. Nk'uko twabahamagaye uno munsi hagize ikindi kintu twongeramo muri uno mugambi wacu tuzobibamenyesha. Nk'uko bikuze ntabwo ari label kuko tunababwira ukuri ntabwo ubushobozi dufise bwo kugira label, mugabo twahisemo kugira ikintu kanaka kiduhuza twese. Naho ukaba utabafise umubabariro warigeze kubagira, sinzi ko ufise umudamu mubana, nimba naho mwaba mubana byarashize ukava muhira, bisigura yuko mama wawe atakiri mama wawe, bisigura yuko papa wawe atakiri papa wawe. Nikunguriza ubuzima kubera ko twabivuze dushaka gukorera ikintu biraryoshe. Bifizo yarafashije Kiriku, kubera iki Kiriku nawe atogira ingufu nawe afasha abandi kugira igikorwa Bifizo yakoze kibandanye gishike no ku bandi, kandi nta kibuza twiga abantu bose tutayambara n'ubu turacyaje Facebook. Ngerageje kumwunganira kuri icyo kibazo, je nibaza ko
hanze turayambara kandi tutaba tuzi n'abanyemezo tutaba atari ku nyungu z'igihugu none twobuzwa n'iki kwambara ikintu cyo bwaho iwacu turambara ibindi byinshi byo hanze rero ifoko abarundi twiga ingeso yo kwishimira ibintu by'iwacu tukabishyigikira murakoze cyane. Amatisheti nko mu bwiza zobarirwa muri Oscar Fashion Billman Boy ntiranye ya buri wese aritaho nidakoje nakiri ko bayikore mukanya ya buri wese yashyize ngaha nibwiriwe buri munyagihugu wese nibwiriwe buri wese atabura uko turiko turayibasigurira nibwiriwe